Nshuti namwe bagenzi mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri ikiganiro cy'uyu munsi tuwabaza. Turabashimiye kandi reka tuje rero mu kiganiro muri kumwe nanje irerura inkuru nkuko musanzwe mubimenyereye. Turafise rero abatumire babiri, umushinga ntahe Jean Marie Ntahimpera hamwe n'umushinga ntahe Isa ndi mu Rwanko. Isizi ko bo baza kunyemera ko ndabita bashinga ntahe bose rero n'abasesanguzi mu bya politike. Reka mbanze ndabaha ijambo bidondore bavuge n'ibyo basanzwe bakora naho baherereye. Reka ntangurire kuri bushinga ntahe Isa ndi mu Rwanko. Murakoze ko ijambo nagira manze ndamutse abanwanyira ba televiziyo Kabaza Web TV. Hanyuma nongere ndamutse n'umushinga ntahe umutumire wacu Jean Marie. Ndabaramukize Jean Marie. Amahoro cyane. Ku kibazo bambajije jewe nitwa Isa ndi mu Rwanko nkabamba muri Canada. Nta mwidondoro muremure mfise ndi umunyeshure hanyuma nkaba n'umwe mu batse politike mu Burundi bagerageza gukurikirana politike y'igihugu cacu catwibarutse. Murakoze. Ego Jean Marie ijambo rigwanye. Ego nanje nitwa Jean Marie Ntahimpera nanje ndi Murundi mba muri Mali nkora mu kinyamakuru kimwe cyo muri Mali nkaba nkurikiranira hafi ibijanye na politike haba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu byo muri Afrika. Ego murakoze rero reka tuje ku kiganiro turabire hamwe ibijanye n'intumbero y'imigambwe ibinyamakuru hamwe n'amashirahamwe yigenga mu bya politike. Mwebwe rero nk'abantu bakurikirana ibya politike canke mu sesangura ibintu bijanye na politike, umuntu yovuga yuko intumbero nyamukuru y'imigambwe tutangurire ku migambwe yoba ari yihe? Reka tuje kuri Jean Marie aha tuvuga muri rusangi tudafatiye ku Burundi dufatire kuri rusangi intumbero nyamukuru y'imigambwe mu bya politike niyi. Ego murakoze ko maze cyo kibazo misanze intumbero nyamukuru y'imigambwe y'imugambwe n'abantu baca hamwe abantu babasangiye ivyiyumviro cyangwa ko abantu babona ibintu hama bakaja hamwe bagashinga umugambwe kugira ngo uko kuntu kugira ngo bashobore ku intumbero nyamukuru y'umugambwe n'ugushika ku butegetsi nishira hamwe n'abantu baja hamwe babasanga ivyiyumviro kugira ngo baje ku butegetsi hama bashire mu ngiro ivyo vyiyumviro vyabo. Nico nibaza umugambwe usiguwe. Ego Isa namwe. Nisanzwe umugambwe n'abantu bafite ivyiyumviro bimwe hanyuma abo bantu bakaja hamwe hanyuma ivyiyumviro vyabo bakavyandika bamaze kuvyandika intumbero ni kugira ngo bashike ku butegetsi bashikane ivyo vyiyumviro vyabo ku butegetsi. Hanyuma rero na finalité ni kugira ngo bashobore guhindura ubuzima bw'abanyagihugu. Iyo rero bamaze kuja muri politiki bakiyandikisha ivyiyumviro vyabo bikemezwa muri sosiyete babayemo muri leta barimo ico gihe baratangura gukorera politike yabo ku mugaragaro. Hanyuma birashobora gushika abanyagihugu bakizera ivyiyumviro vyabo bakabatora hanyuma bagashikira abanyagihugu ku byo bari bifuza kubashikirako. Bidashitse naho uko baja muri opposition naho nyene baperimeta ko ari muri opposition kugira iki ukontebaransa ubutegetsi bwo hari ico gihe kuko bamwe muri bo bashobora kuba binje muri leta nk'abantu muri opposition kugira ngo bagende bagirwa ingufu za leta cyangwa bagende bibutsa leta bimwe mu byo bategeza gukorera abanyagihugu. Rero umugambwe mu ncamake no kuvuga ko ufite ivyiyumviro byo kugira ngo uhindure ubuzima bw'abanyagihugu kugira ngo bashobore kubukuraho buri nimba ariko bageze ku nshingano runaka baravuga bati okay inshingano tugeze ko turashaka kuzirengera twebwe ko tubona ko aba bahari bakora twebwe dushaka kuzana ibindi byiza birengeye haducije muri izi runaka ni izo nizo objectif z'umugambwe. Ego
umuntu rero agiye kuraba mu gihugu cacu cy'u Burundi arabona yuko hari imigambwe myinshi. Mbega mufatiye kuri ivyo vyiyumviro muhejeje kuvuga byuko intumbero nyamukuru ari kugira ngo ishikire ubutegetsi ishobore gushira mu ngiro imigambi yayo, muribaza yuko imigambwe yose mu Burundi muravye ukuntu ingana n'akarere ka politike mu Burundi, murabone ko iyo migambwe yose ifise iyo ntumbero canke hariho iyo bifise izindi ntumbero zitajanye n'izo? Reka nsuye kuri wewe Isa, hanyuma Jean Marie ace yishura mu nyuma. Dufatiye ku migambwe iri mu gihugu cacu cy'u Burundi, biragaragara neza ko imigambwe myinshi ari myinshi cyane rwose, dufatiye uko igihugu kingana n'uko population yacu ingana. Mugabo nitwoca tuvuga yuko imigambi n'imigabo y'abashinga iyo migambwe atari gushaka ubutegetsi, ahubwo barashobora gushinga imigambwe hanyuma bazana imigambi yabo abanyagihugu ntibayizigire ntibabitabire, bigatuma usanga umugambi udashoboye gukura. Hanyuma rero leta nazo ziba zihari, cyangwa leta iyo ihari icyo gihe nta nguvu ikora cyangwa ishiraho kugira ngo abo bantu baba badakurikije igitigiri runaka iri certain pourcentage babahanagure kuri liste y'imigambwe iri mu gihugu, bigatuma iyo migambwe ikomeza ibaho y'imigambwe kandi atabantu ifite. Rero mu ncamake usanga kenshi n'umugambi warapfuye nta bantu gifite, mugabo mu mpapuro ziri muri leta cyangwa ugasanga umuntu umwe ni babiri ni famille bakitwa umugambwe, mugabo ugiye kubasaba abanyagihugu ugasanga abanyagihugu niwo mugambi wivuze kuri televiziyo cyangwa kuri radio ugasanga abanyagihugu ntibawuzi. Biragoye rero kuvuga ko ngo igihugu cy'Uburundi kumwe cyangwa imigambi 40 yose bagiye kugira ngo barebe ibigenga imigambwe iriho ku mategeko n'igitigiri bateza kuba bafise kugira ngo bitwe umugambwe, bosanga myinshi yarafuditse. Ego Jean Marie, dufate nko mu Burundi ivyo isavuze ndabishigikiye. Hari imigambi myinshi uravye mu Burundi, imigambwe irarengeye iyo Uburundi bwari bukeneye kugira ngo bushobore nimba imigambi yose iba ishaka guteza imbere igihugu. Mu bisanzwe hateza kuba ivyiyumviro bikuru abantu bagira ati ibi vyiyumviro turavyumvikana ko kandi ibi vyiyumviro nivyo bizotuma igihugu bitera imbere. Uko kuntu rero imigambi usanga ari myinshi nuko mu bisanzwe abantu baba batumvikana ku kuntu babona igihugu cyotera imbere. Mugabo ikindi gitangaje nuko usanga kenshi no muri ubwo bugambwe iyo migambi myinshi usanga ugiye gasoma imigambi yayo usanga yose umenga yose imigambi usanga yose bashaka guteza imbere uburimyi, bashaka guteza imbere intuzeye amashuri, bashaka yuko abana biga bitagoranye, abantu bagashobora kuvuzwa. Mugabo ingorane nuko ingorane zikunda kuba mu ntuze mu gihugu cyacu nuko umwe wese bashinze imigambi bagira ati ni jewe nashinze umugambwe nije shaka gushaka ku butegetsi, naho aba adafise ingufu zikwiye kugira ngo ace kuri ubwo butegetsi. Ugasanga naho yoba afise ivyiyumviro bihuye n'ivy'ubundi mugambwe, bari gushobora kuja hamwe kugira ngo bace bagira ingufu nyinshi zigize zigwiriye zotuma bashika ivyo vyiyumviro vyabo ku butegetsi. Ugasanga umwe wese agira ati no oya ntidushaka gukorana n'uwo kubera tugiye gukorana hari n'abari we yoca aja ku butegetsi nanjye sindonke ico narondera. Ugaca usanga bitumye nabo bari bavuga ivyiyumviro badashobora kuja hamwe ngo bakorere hamwe batume ivyo vyiyumviro vyabo bishobora kubakitsa ku butegetsi. Ikindi gikunda gutera ingorane ni ibintu by'amoko. Cyane ko mu Burundi ibintu by'ubwoko byagwiriye, hari imigambi myinshi usanga naho mu ntuze naho mu byiza shingiro usanga bibujije yuko intuze hari imigambi yitwaza ubwoko. Mugabo ugiye ukaraba mu ntuze usanga mu bayitwara usanga kenshi bagira ati uwo mugambwe kubera wawushinze ari umuhutu ni umugambi w'abahutu, kubera wawushinze ari umututsi umugambi w'abatutsi. Cyangwa ugasanga benshi n'abatutsi kubera wawushinze ari umututsi, cyangwa benshi n'abahutu kubera wawushinze ari umuhutu. Ugasanga naho hari intuze imigambi basanga benshi bara abahutu
ubundi agasanga benshi barabatutsi mugabo ugasanga bose arahuje ivyiyumviro ko kuntu bamwe bose bitwaza ubwoko mu gushira imbere ivyiyumviro byabo ugasanga ntibivuze yuko bakorera hamwe kugira ngo bashobora guteza imbere igihugu bari kumwe nizo ngorane nizo zikunda kuba bituma niyo migambwe kenshi iyo migambwe myinshi atacishika ko kugira ngo ishobora guteza imbere igihugu nk'uko iba yabishyize mu migambi yanyu. Ego muravuze ibijyanye n'amoko hariho abandi bavuga yuko hariho ibijyanye n'ubuzi usanga abantu bashinga imigambwe kugira ngo bashobore kuronka ibibanza canke ubuzi kuri bo nabo bari kumwe mu mugambwe. Ibyo mubona ariko bimeze mu Burundi? Reka nsubire kuri Jean Marie. Ego ivyo navyo nibaza ko birakora cyane. Nibaza ko iyi migambi myinshi cyane yatanguye kuhaba ndibaza igihe haba ibintu ibiganiro by'Arusha bariko baritegura kuja mu ntuze mu biganiro bagira ati umugambi wose abantu bose bafite intuzeye bafite ingufu za politiki bafite umugambi bazotumirwa mu biganiro hanyuma niyo tuzoshireho intuzeye ubutegetsi bose na bose bazerukirwe umwe wese rero yaciye agira ati kugira nanjye ndoshobora gushika ku ntuze ku butegetsi cyangwa nzotumirwa mu biganiro cyangwa nzoshobora kuronka intuzeye ikibanza cyo mu depite cyangwa cy'umushikiranganje reka nshinga umugambi tusanga ivyo rero byarakorewe ko kuva icyo gihe ndibaza gushika n'ubu hariho abantu usanga bafite intuzi bafite imigambwe kubera agira ati reka twe tuzokwitoza turavuga ko tudashobora gutsinda mugabo hanyuma niyo tutatsinda tuzoca tuganire n'abafite ubutegetsi abazoba batsinze tuba tubashigikira hanyuma baca baduha uwashinze umugambi nagira ati baca bamakiyewe n'abantuze n'abanyoboka baca baduha ibibanza mu ntuze mu butegetsi bitubereye kenshi usanga babaha ibibanza bikwiranye n'inguvu babona bafise mu ntuzeye babona bafise mu gihugu nico nk'umugabo wasinze amatora ugira uti abo bantu nyine twabiyegereza bazodufasha muri ibi nivyo bivuze nivyo kenshi ari imigambi ihari kugira ngo abashinzwe bashobora kuronka ibibanza bikomakomeye mu gihugu haba muri leta cyangwa mu mashyirahamwe yegamiye leta bashobora kuronka ubuzi bumeze neza. Ego Isa ngira ikibazo mwacumvise. Afete nagiamanze nunganire Jamari ku kibazo ca mbere kijanye n'imigambo myinshi bisanzwe ubwishi bw'imigambo mu Burundi leta kagiye ziraho zose zifisemo uruhara kubera ko iyo leta ibonye ko hari umugambwe ukomeye ikintu uwo leta ikora ifata umugambwe ikawucamo ibice bibiri byumvikana uko kuwucamo ibice bibiri iba iwugabanije ingufu mugabo iba yongereje imigambwe mu gihugu hanyuma iyo muri iyo bice bibiri haba harimo igice kimwe leta ikontorora ariyo twita donc un parti satellitaire donc un parti contrôlé par le pouvoir hanyuma ijya yindi parti itari contrôlé par le pouvoir irashobora kugira kwiyubaka igasubira ikagira ingufu ikagira pensionisme n'ibindi bigambwe ugasanga igiye igize izindi nguvu leta icishira gukora iki ikoresha uburyo bwinshi ikongera ikabagura ikabacamo kabiri ubwo imigambwe ikagenda igwirirana muri ubwo buryo ikindi naco gishika ni muri iyo nzira ngarutse kuri ico nyene kibazo mwaremeje kubaza mushinga ntahe Jamari ni muri iyo nzira yo kuvuga ngo gukeya akazi cabure bikaja mu by'amoko ugasanga igice cya mbere ndakitije cya leta cyo kugenda aca n'imigambi leta ica n'imigambi basanga imigambi yakunyuranye hari igihe rero bishika ugasanga nabo nyene bene umugambwe harageze igihe ntibumvikanye iyo batumvikanye bakaca bahitamo kujyana bajyanye bakaca bica mu bice bibiri iyo bice mu bice bibiri
no kuvuga ko imigambwe ibiriko igenda igurirana mugabo mu ntango cyaba ugiye kureba nk'uko umushikiranaje Jamure yabivuze ama ideology y'imigambwe agenda asa kuko imigambwe yose usanga isa n'ikomoka ku mugambwe umwe ubwo rero iyo bigeze mu gihe amatora aba yegereje mu gihe igihugu cyacu cyama mu ngorane renegociation ziba zegereje hanyuma umwe mu banyamigambwe akabona ko kumbure umutwara mugambwe ntazomwizigira nawe uri kumwe kugira ngo amushe kuri bisi azogenda mu mishikirano y'Arusha cyangwa y'i Dar es Salaam cyangwa ugasanga mu gihe cyo mu matora ntazomwizigira ngo amushe kuri bisi niho hacatangura kuboneka bamwe muri uwo mugambwe nyene bagatanga kwiyumvira kugira iki gihe bakure ubuhari kugira ngo babe ariyo bashika imbere bashikire za biti nziza bifuza kugera ko kuko baba babona ko batobishikira bari kumwe n'uwo batanguranye umugambi ni muri ubwo buryo rero imigambwe igenda igwirirana bitwavuga ko imigambwe myinshi hari kuko ikiranga imigambwe cyabure ikiranga kwito umugambwe ideology iri different ideology y'indi mugambwe y'imigambwe 5 10 20 imaze ko bihuriye kuri ideology iyi migambwe yari kuye gufudika ikaja mu mugambwe imwe rero ni muri ubwo buryo nshatse kwerekana ko imigambwe ikongera igurirana n'ukungene kandi abantu usanga bagenda bicamo ibice mu gushaka ubwo donc ibyo byubahiro byo biti by'agateka ukatusanga bari kwagenda bakurana kugira ngo abari baje imbere n'abamushikiye ego reka dutandukire rero ku mashirahamwe yigenga canke amashirahamwe bavuga yuko adaharanira ibyicaro vya politike ku bwanyu mwebwe ayo mashirahamwe mu bisanzwe afise intumbero iyihe reka ntangure kuri mwebwe nyene isa mu bisanzwe ivyo twita societe civile cyabure hari sinzwe nyene mu kuvuga mu Kirundi muramufasha ishirahamwe zidaharanira ibyicaro muri leta baba donc niba twaruko sinzi mu nkosoro bo rero societe civile mu bisanzwe bariho nabo kugira ngo bagire iki bahindure ubuzima bw'abanyagihugu nicyo kimwe na parti politique mugabo na différence hari nuko bobo ntibaba bashaka ivyugo byabo ntibaba bashaka kugira ngo baje ku butegetsi hejuru baba ariyo bahindura ibiri donc ubuzima bw'abanyagihugu ca burungu bafate ideology yabo ibe ariyo batwara ibe ariyo bashira imbere bobo barahari kugira ngo bibutse leta ivyo yateza gukorera abanyagihugu cabure ico leta yakoze nabi bayibwira ati oya iki kintu cyategeza gukorwa uko rero ayo mashirahamwe usanga ari menshi cyane gose bitandukanye bitandukanye n'imigambwe kuko imigambwe ni ikintu cyangomba ubuzima bwose bw'abanyagihugu donc ni general mugabo societe civile iba iri specialize mu kintu runaka hari usanga ivuga ati jewe njwe mu specialize kuri education ni ukuvuga ko nzokwiga kuntu abanyeshuri biga ukungene leta ishobora guteza imbere iyo domaine cyangwa ugasanga societe civile runaka ivuga ati jewe ngomba kwispecializa kuri corruption kugira ngo yereke leta ukungene abantu bo muri leta biba itunga ry'igihugu uko rero niko jewe niyo siguro mpa societe civile irahari kugira ngo ihindure ubuzima bw'abanyagihugu mugabo bitandukanye no kungene umugambwe ubu hari kugira ngo uzohire ubuzima bw'abanyagihugu kubera ko wewe umunyamugambwe ateza kugira iki gukora ibishoboka byose agashika imbere akaba yatwara igihugu politike yiwe ikaba ari ashana application mugabo societe civile ibihari kugira ngo yibutse leta imigambi n'imigabo yayo hanyuma yibutse kuvyo bitakoze ateza gukora cabure yibutse kuvyo yakoze atari vyiza bitanezera abanyagihugu iyo rero niyo societe civile ego Jean Marie namwe ikibazo ni kimwe ego ntuze nkuko yabivuze isa societe civile nkuko babita mu ntuze mu Kirundi amashirahamwe adahanira inyungu za politiki n'amashirahamwe abahujwe
n'ikintu ni kenshi ni abari ari nk'ikibazo babati hari ikibazo muri iki gihugu cyacu dufate ugasanga nk'abantu bagira ati muri iki gihugu cyacu n'amashyirahamwe agira ati muri kino gihugu cyacu hari abantu benshi batize rero twe dukora ibikorwa bishoboka byose kugira ngo abo bantu bige ugasanga bakaja baja hamwe bakagira ati twe turagiye hamwe kugira ngo duteze imbere ibibazo byo gushobora kwiga neza abana bose akabakararo rero ni amashyirahamwe ni menshi cyane kubera ari ubwoko bwose abantu bose n'abashobora kuba babiri cyangwa batatu bashobora kuja hamwe bakagira ati reka dushinge ishyirahamwe kugira ngo dushire imbere kino kibazo neza ko umuntu nkuko ise yabivuze aho bitandukaniye n'abanyepolitike barashobora ko abanyepolitike imigambwe yo yugira iti ni uguteza imbere igihugu mu buryo bwose haba mu bijyanye n'ubutunzi haba mu bijyanye no kwiga haba mu bijyanye no kuvuza ku buntu mugabo intoze ayo mashyirahamwe ya politiki usanga kenshi abajejwe abayihaye intumbero yo guteza imbere ikintu kimwe muri ibyo byinshi bijyanye n'ubuzima bw'igihugu rero neza ko nko mu ari intuzi ubwoko bubiri je notandukanya nk'ayakorera iwacu ubwoko bubiri bw'amashyirahamwe hari yagira ati twebwe n'aho abatari kubutegetsi agira ati twebwe dukora ibishoboka byose kugira ngo duhindure ibintu aho tubaye basanga dufate nk'ajya amashyirahamwe dufate nka mezo sharo nk'akarorero ni ishyirahamwe rigira ati twebwe reka dukore ku buryo dufasha abantu bose abantu ataco bifashije nk'abana abavyeyi babo batakiriho badashobora kubafasha ndetse tubafashe tubarondera uburyo bashobora kwiga bashobora gukura bashobora kubavuza ivyo bakagira ati tuvyikorere nashira hano mugagira ati ibibazo vyacu bakagira ati ibibazo no kubishikana imbere kugira ngo abantu z'abategetsi babikorere ugasanga neza ko ari byo twita amashyirahamwe bagira ibintu bya plaidoyer nivyo n'abari ko babyita mu Faransa bakagira ati nimba hari ikibazo c'intozeye aya nk'amashyirahamwe cyane nk'amashyirahamwe ahantu agatika kazina mu kaganira bakagira ati turaza ko ari ibintu bigiye bitagenda neza mu gihugu reka tuyivuge igihugu cyose kivyumve hanyuma abategetsi bagira icyo bahinduye mu ntuze muri icyo gihugu mugabo urumva icyo amashyirahamwe atandukanye ko n'abanyepolitiki bose b'abanyepolitiki cyangwa amashyirahamwe aharanira inyungu za politiki bashaka guteza imbere igihugu mugabo icyo bagira abanyepolitiki bagira ati twebwe dufata ubutegetsi aba ari cyo tuvyikorera duhindura ibintu mu gihugu mugabo abo mu mashyirahamwe yigenga adaharanira inyungu za politiki bagira ati reka twe tubikore aho duherere canke dusabe ubutegetsi twumvishe ubutegetsi yuko iki kibazo dukorera kwikorera tutagikoreye ko tubandanye tucyamamaza nuko bavuga kugira ngo bazote batahure yuko ikiba kibazo bateza kwikorera nico novuga ko bijanye n'amashyirahamwe ajejwe adaharanira inyungu za politiki uzanye ikibazo ibyo uvuze bitumye turonka ikindi kibazo tushobora kubabazaho ubu abarundi uko bari kose mu moko yose mu migambwe yose ntibabona cyo kimwe uko amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike akora hari abavuga yuko hari amashyirahamwe yisuka mu bya politike mbega kugira ngo umuntu avuga ati ishirahamwe ridaharanira inyungu ya politike gisutse mu vya politike canke ririko ririnjira muri politike ivyo umuntu yo bivuga ryari mbega uko muvuze yuko nk'akarero mwatanze ko kuvuga ngo ishirahamwe irashobora kusemerera rivuga riti hari ikintu kitagenda neza mu gihugu kugira ngo leta igihindure ivyo bishobora gufatwa yuko ari ukwinjira muri politike reka nsubire kuri mwebwe nyene Jean Marie
je sinovuga ngo kuko navuga ngo amashyirahamwe yisuka mu bya politike ni imvugo kenshi usanga ivugwa n'abanyepolitike kugira ngo agira ati hariho amashyirahamwe yoba atubangamiye cyangwa atuvuga ko adukritika mu Faransa sinubwo tuvuga mu Kirundi reka baba bashaka nuvuga ko bashaka kuyazivya kenshi wera iyo amashyirahamwe umuntu wese nayo atarishyira hamwe nayo ari umuntu ari jewe ufite icyo mvuga kuri politiki ndafite uruhushya kuko kivuga ko yera intuzeye amategeko ari mu gihugu aramura uruhushya rwo kuvuga icyo niyumvira ku bya politiki rero nayo ishyira hamwe bikabona ati no mu bya politiki hari ikintu kitagenda neza bikagira ati ibi bintu tubona yuko ibintu byari bikwiye kugenda urafite uruhushya rwo kubivuga urumva sinovuga ngo ariyo amashyirahamwe yisuka mu bintu bya politiki kenshi uko twabibonye mu Burundi amashyirahamwe benshi bavuga ngo yisuka mu bintu bya politiki n'amashyirahamwe ahanira agateka yazina muntu usanga avugira abantu bagize abantu banyuruzwa abantu bicwa abantu bagira ugasanga benshi kandi benshi muri abo bantu usanga banyurujwe cyangwa bishwe cyangwa bafunzwe kubera ubutegetsi bwabajije gukora politiki usanga rero nk'amashyirahamwe avuga mwene ibyo bintu baca bavuga ati ni amashyirahamwe yishyuka mu bya politiki kubera twavuga politiki atatekereza kubivuga mugabo uko genda byumva nuko umuntu wese arafise uruhushya rwo kuvuga icyo yumvira kuri politiki nayo atamenye politiki ikindi kintu niyaza ko cyatumye kenshi bavuga ngo amashyirahamwe mu bintu bya politiki nk'amashyirahamwe ahanira agateka kazina muntu nuko mu bihugu by'iwacu kenshi n'intuza n'abagira politiki ntibavuga ntibashobora gukora cyangwa kuvuga icyo bashaka bisanzuye kenshi hari turabibonye kenshi mu ntuze mu gihugu aho n'imigambi itavuga na leta bagira ati turagisha inama ngabo ntibabemerere kugisha inama bagize ko bagasanga igipolisi kirababuragiza benshi bamaze kuburagizwa ubutegetsi bwo burabwira tuti uko buragize indi migambi nuko bagira ati uko abo bari ku butegetsi bagira ati nibo bashaka kuguma ku butegetsi muri icyo gihe ntuzeye abari muri opposition kenshi nabo usanga bavuga ati isanzuye kenshi nko mu Burundi twabibonye yuko imigambwe nko gushika mu 2015 imigambwe ntiyari ifise liberté niniya mugabo amashyirahamwe yigenga amashyirahamwe yagira adashirikira adaharanira inyungu za politiki rero yaraje kuvuga kenshi akavuga ku maradiyo ibintu byinshi bitagenda neza ku buryo rero imigambo itari ifise intuze itateza gukora ifise liberté yo gukora ibyo yateza gukora bashaka gutanga ayo mashyirahamwe ari yaboneka cyane kubera ariyo avuga ati ijuri ryakore kubera yoyo bayereka akavuga mugabo no muri kuva mu 2015 n'ibindi baratevye barayaburagiza kenshi n'ubu usanga ata kintu kinini yavuga kuva muri gihugu naho afise icyo abyumvira nuko niyaza ko iyo bavuze ngo icyama gifika mu bya politike nuko kenshi nuko baba bashaka kuri buza kuvuga niko je bitaho isa ibibazo ni bimwe jewe icyo nashaka kubanza kuvuga ku kintu kijyanye nashaka kongera ko ku mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ni uko ayo mashyirahamwe yo ikintu kiyagenga ubwa mbere ntafite membership ntabwo umuntu agira ikarata muri ayo mashyirahamwe ni ukuvuga ko hariho les organisateurs baba bazwi bahura muri contexte runaka mugabo ntuzeye abamambe babaho ni ukuvuga ko umuntu wese yisanga muri action y'iyo shyirahamwe iyo bakoze inama cyangwa bagakora inaction abo bantu baraza
mugabo nta muntu avuga ngo jewe ngo napatena n'abantu rero contextuel bashaka kubona umunsi bari 1000 ejo bakabijana ejo 1010 bakagenda bahindagurika boroke umugambi wo kugira membership umuntu akariha nimba ari ku kwezi bari ku mwaka kandi agakotiza rigiriyema muri societe civile community. Hanyuma rero ngarutse ku kibazo muhejeje kutubaza kijyanye n'ukungene nko mu Burundi babagiriza cyangwa bavuga yuko ayo mashirahamwe usanga ariko arakora politiki. Nta hamwe mu itegeko ry'igihugu nibaza je baribuza ko ishirahamwe answa bishobora kuba baribuza gukora politiki mugabo uwirimwo uwo muntu arimwo nta umubuza kugira gukora politiki kuko umwanya bariko aravugira abanyagihugu na association nyene yiwe no kuvuga ko icyo gihe aza nka association iyo we atavuga ku izina rya association nta nawe buza ko akora politiki ko ni action akora muri iyo societe muri iyo association ni politiki ni action politiki ntabwo rero ari apolitiki kuko ibyo akora byose ni ibintu interaction avec le gouvernement avec la population ni politiki. Hanyuma rero iyo bamwagiriza ko cyabure mu Burundi twagiriza yuko bariko barakina politiki nuko umuvyeyi le gouvernement ubwayo iri faible. Iyo iri faible usanga ayo ma association ariyo afite couverture nini cyane go kubajya cyuko kandi ayigu akaba nibo donc bizigira ayo ma organisation ama association kubera neza bayabonamo ibyiza bakorera babafasha kubafunguriza abana babo cyangwa bakabafasha kumenya ubwabo yazimiye bakaza kubafasha nko kubavura kubarihira imiti kubana bo ku mashuri amagisho yari kugwa na leta bigatuma n'igihugu baca bagira iki bakunda uwo muntu yaje kubakorera ivyo leta itakoze. Muri ico gihe rero umuntu nawe uwo muntu ashobora kubona ko amaze kuba populaire amaze kugira ingufu ashobora nawe kuva mu politiki ashobora kuva mu munyapolitiki nta kimubuza guhindura akava muri association hanyuma akaza gushinga umugambi cabure akinja mugambo hari cabure akaza nk'umwendepanda akaja gukina politiki. Urumva rero kubagiriza ko bariko barakina politiki nuko ihuzero pouvoir yo nyene bwayo iri faible iri hari byinshi dakora bituma ayo association na organisation ariyo abikora. Ku bw'icyo rero jewe uko ndabibona niyumvira ko ahubwo leta yari kureba ivyo bintu ayo organisation ariko arakora kugira ngo ibe ari ibikora aho ndi kubayizigira bareke kwizigira ayo association yandi. Nuko rero niho ucubona leta yama ikirabamuragiza yama ikirayahanagura yama ikirafunga abo bantu umugabo usanzwe nabo action bakora ni action politique kandi nabo baremewe gukina politiki nk'ubundi Murundi wari wese kuko ayo organisation ni nk'idini byumvikana ko umuntu ari mu idini ari mu protestant ari mu Islam ari mu Gatolika n'iyundi abari mu idini yapatina kw'iryo dini ziwe kandi yemerewe no gukora n'igikorwa cya politiki cyo guteza imbere igihugu ciwe. Iyo ikigo rero kiko kirazama ivyo mu buzima patiri kuza gutwara igihugu kizamura ngo abe perezida w'igihugu nk'uko utwara societe civile ashobora kubona ko igihugu ahantu kiri ari habi akavuga ati na jewe ndaje iki gihugu sinemeye ko kigenda mu manga ndakivanaho kiko kiraja ndagishire ku nzira y'amajambere. Nibaza ko rero nuko niko byatereza kugenda. Ego tugende ku kindi kibazo ni nk'icyo nyene ariko kijanye n'ibinyamakuru cyangwa ibimenyesha makuru ibyo akazi kavyo nakahe mbega n'iryari twovuga yuko kaba ibyo binyamakuru biba vyinjiye muri politiki kuko ugiye kuvyumva naho nyene mu Burundi urumva cyane si mu Burundi ho nyene mbere no mu bindi bihugu bakunda kuvuga ngo ikinyamakuru ngo kanaka ngo cegereye leta ngo ikinyamakuru kanaka cegereye abatavuga rumwe na leta. Urumva dushaka kumenya cyangwa abanyagihugu bariko baradukurikirana bamenye bati igikorwa cibimenyesha makuru cyangwa c'ibinyamakuru niki kandi abantu bavuga yuko cegamiye ha canke hariya kubera imvo izi nizi. Reka nsubire kuri mwebwe Isa. Usanzwe les médias mu ncamake mu bihugu birimo demokarasi imaze gushinga imizi ni quatrième pouvoir
usanga tuzi yuko muri guverinoma cyangwa mu gihugu kirimo demokarasi harimo pouvoir zitatu, hariho pouvoir executif, pouvoir legislatif na pouvoir judiciaire. Izo zose rero ziza kugira iki zita contre le pouvoir kandi ntabe abus de pouvoir, kuko ba Rousseau n'abandi ba Jean-Jacques Rousseau bavuga yuko cyangwa ba Hobbes bavuga yuko hariho la nature humaine, cyangwa igihe l'homme yasohoka muri mu ishyamba yaje akamuri societe, amaze kwa societe yafashe ingufu ze zose aziha umuntu, donc twokwita leviata, donc ikintu kiri hejuru kirengeye zose babariho ingufu zabo bazishira yuko ari bateza kugera umutekano, ivyo uwewe muri etat de nature nk'umuntu umwe udashoboye kwimarira. Muri ico gihe rero izo pouvoir zitatu no kugira ngo uwo muntu atarenza urugero ngo ushobore gusanga ariko bamwe bagira ivyo yishakiye abandi abagira ivyo yishakiye, izo trois pouvoir zihari kugira ngo abantu bose leta ibafate ico kimwe, iyo leviata ibafate bose ico kimwe kuri pied d'égalité, kubungana. Hanyuma rero media igituma bayita quatrième pouvoir ni uko nayo iza kugira iki le contre-pouvoir dans la mesure où yeforma abanyagihugu kuva ku matora yangu ubu habaye amatora dufate uno munsi iyo media nyinshi, amaradiyo, amateleviziyo, ibinyamakuru vyandikwa n'ibindi ziraza zikagira couverture y'amatora ariko araba. Iyo rero amatora arangiye imigambwe igenda mu buzima bwayo bwa minsi yose, leta nayo ikaja leta yatowe ikaja ku kazi yatorewe kugira ngo ishitse mu ngiro ivyo izatumye zimayitora. Mugabo iyo media zikomeza zikora guhera uwo munsi amatora arangiriye gushika ku yandi matora akurikira. Ico rero nizo zishikira abanyagihugu zikabavugisha kugira ngo bavuge ibitagenda. Iyo bitagenda neza rero abanyagihugu barabivuga, iyo bagenda neza abanyagihugu barabivuga. Nibyo hari rero amamedia bayitirira ngo yegamiye uruhande runaka cyangwa urundi ruhande abatavuga muri leta. Yego, igihe usanga nka leta ubwayo ifite media zayo, media za leta ugasanga zihari kugira ngo zivuge ibya leta no mu leta bidakora ibyiza, ugasanga bobo kuko bibonyene bari ku butegetsi nabo bakoresha ayo mamedia yabo mu kuvuga n'ibyo badakora, cyangwa ibyo bakoze naho bakakoresha imvugo ndengerarugero yo kugira ngo bereke abantu ko bakoze ibintu byinshi. Mukunda kubibona mu Burundi ugasanga nta kintu cyakozwe kigaragara, hatewe amavoka bakaca baza bakavuga yuko ari ikintu gikomeye cyane rwose, nyuma y'imyaka 5 imyaka 10 ugahiga amavoka mu gihugu cy'u Burundi ukayabura. Donc amavoka yatewe ku buryo kuri media bayavuze cyane rwose, ugahiga akamaro kayo ukayabura. Icyo gihe rero izo media zegamiriye leta kugira ngo zikomeze zivuga ibya leta, zibigira ibyiza, donc zibitaka. Iyo naho yegamiye abatavuga rumwe na leta kenshi bavuga ibibi leta iba ikora kumbe nizo itakoze kugira ngo leta bayicafuze bayishyire hasi, hanyuma berekane ineza y'abo bantu bashaka gukura leta, donc ariyo opposition, yerekane akarusho yozana kugira ngo ishobore bashobore kumarira akamaro abarundi cyangwa abenegihugu. Rero ni muri ubwo buryo novuga ko media ikora, nijyari iganiye kuri leta, ni najyari iganiye kuri opposition. Hanyuma rero mu ncamake nazo nyene kenshi media nk'uko ikibazo zirahengama mugabo hari igihe usanga hari media zifite n'imwe zazo zivuga duti cyo tuzovuga uko kuri twende duhengama, mugabo kenshi bivanye n'ababa bazifasha, bivanye n'abazishinze, kenshi media zirahengama. Eko Jean Marie ngira muhamutubwira natwe aho duhengame. Jean Marie sinzi namwe ico mubivuze ko. Ego ibyavuze isa nabishigikiye, amontuze musanzwe intuze ibimenyesha makuru yaba amaradiyo yaba televiziyo byaba ibinyamakuru byandika, ubu hari n'ibinyamakuru bikorera kuri internet. Byose icyo bikora no kubwira inkuru abanyagihugu, no kubwira ibintu biko biraba abanyagihugu, bikabaha ijambo,
hanyuma abantu bose bakamenya intuze inkuru ziri mu gihugu cyangwa bashaka no ku isi yose ngaho urumva intuze bivanye n'abazishinze cyangwa n'abazikoramo cyangwa n'abazi kuko abaziha uburyo baba bafise cyane cyane ibyo bagira ati bafise icyo bita ligne editorial kuvuga ati twebwe icyo dushira imbere mu ntuzereye no mu kubwira inkuru abanyagihugu bacu ni iki arabagira ati twebwe turi ikimenyesha makuru umugabo dushaka kubwira abanyagihugu ibintu bijyanye n'uburimyi par exemple nk'akarorero ugasanga ni ikinyamakuru kiri ibijyanye n'uburimyi byose tubimenyesha abanyagihugu cyangwa ibijyanye n'ibyo usanga ari ibinyamakuru biri specialist nk'uko byitwa hari n'ibindi binyamakuru usanga byinshi usanga biri ari generalist mugabo turatanga inkuru zose zerekeye ubuzima bw'igihugu ngabo naho nyine urumva kubera ibyo imigambi yayo ligne editorial yayo ugasanga ugize bijyanye ugiye kuraba ukuntu izo nkuru bazivuga ugasanga hari izegamiye leta cyangwa izegamiye abadashyigikiye leta cyane cyane iyo zivuga cyane ibintu bijyanye na politiki nko mu Burundi kera turazi ko kera hakiri umugambi umwe hariho n'ibinyamakuru byari byegamiye uwo mugambi nyine byari byegamiye leta gusa nibyo byonyine byavuga ugasanga bavuga umunyagihugu icyo utwara igihugu ariko arakora aho yagendeye ukuntu hari umuntu akunda abanyagihugu ugasanga kenshi kubera bavuga cyane gusa ibyo leta ikora bakama bayitera amashurwe mugabo ntibigera bavuga n'ibibi leta ikora ko leta niyama ikora ibyiza irakora n'ibibi twarabibonye nko mu bihugu by'iwacu ugasanga abantu igatoteza abantu n'ibyo n'ibintu biba bikwiye kuvugwa n'ibimenyeshamakuru mugabo kubera hari ikinyamakuru cyegamiye leta kandi gihabwa ibyo na leta cyari kwemera yuko kivuga leta niyo yemera yuko kivuga cyangwa ibyo binyamakuru byegamiye leta bivuga inkuru zitaryohera leta rero ndibaza kuva habaye imigambi myinshi mu Burundi haza n'intuza n'ibimenyeshamakuru byinshi cyane cyane amaradiyo turaza ko amaradiyo ariyo yumviriza cyane mu ntuze mu Burundi abantu benshi usanga no kuri telefone bafite harimo iradiyo biroroshye cyane kumviriza iradiyo rero uko kuntu imigambi yagwiriye niko n'amaradiyo yagwiriye n'ibindi bimenyeshamakuru biragwira mugabo usanga n'ibinyamakuru bya leta n'ubu bibandanya bivuga icyo leta ikora aho perezida yagiye aho abaminisitiri bakoze ugasanga baguma bari muri ntuzo bavugira usanga bagira ati umenga ni kare de communication ya leta bavuga nyine ibyo leta ikora ugasanga ibyo abanyagihugu biyumvira ntacyo babivuga rero hacaza ayandi maradiyo agira ati rero reka natwe tugire duhe ijambo abanyagihugu ugasanga uko kuntu baha ijambo abanyagihugu kenshi abanyagihugu bavuga nyine ibintu bagira ati ingorane zabo turashonje turatotezwa ntitugira ibyo dufungura ugasanga uko kuntu ayo mantuza ayo maradiyo cyangwa ibyo bindi binyamakuru bivuga bijyana abantu bavuga icyo biyumvira cyane cyane ntibavuga neza leta niyo usanga bagira ati ikinyamakuru kubera nk'ijambo abagwanya leta ni ikinyamakuru kigamiye abagwanya leta cyangwa abari muri opposition nuko mugabo jewe bashaka nta iyo icyo kugira ngo ikinyamakuru gikore neza nuko kigirwa n'abayobozi nuko gijambo cyaba ku bibazo bya politiki cyangwa ibindi kigajambo bose ariko bibazo bya politiki cyangwa ijambo baba abari muri leta cyangwa baba batari muri abari mu migambwe itavuga hamwe na leta uko naho niho usanga
abanyagihugu baba abashyigikiye leta cyangwa abatayishyigikiye bose bagiye bashobora kubwira ati ikinyamakuru kirakizigiye kubera turavuze ko bw'ijambo bose mugabo mu Burundi nk'ahandi hose usanga ibinyamakuru bifite amayideoloji nk'uko muri usanga ni buraya bati hari ibinyamakuru biri à gauche cyangwa ibindi biri à droite no mu Burundi usanga hari ibinyamakuru usanga bagira ati biregamiye leta ibi navyo byegereye atavuga rumwe na leta twarayibonye cyane mu ntuzi birahari iciza nuko je mvuga ko singorane yuko ari ikinyamakuru cegamiye leta cyangwa ari ikinyamakuru cegereye abatavuga rumwe na politiki mu gihe batashikuza ngo batuke abantu hari ibinyamakuru bizanga bigira ati byegamiye umugambwe bavuga ati baca bikoresha mu gutuka bagatuka bakambika ibara abandi batari mu yindi abo batavuga rumwe aho icyo kinyamakuru ntikiba kikiri ikinyamakuru kiba kibaye ntuze propaganda usanga niho nibaza ko ari igihugu kirimo amategeko bashobora kukibuza gukora mugabo ari iyo kijambo abantu ntigituka abantu mugabo nacyo bacegereye batavuga rumwe na leta iyo ni ingorane yacu mu gihe tuzi ko hari ayandi maradiyo nayo yegamiye igereye leta tubwira tutije kenshi mu bindi mu Burundi hakiri amantu amaradiyo menshi arayo benshi bugaye hakiri amaradiyo menshi bagira ati ubu ndumviriza radiyo y'igihugu mwumvirize ibyo leta yakoze hanyuma nshaka kumenya ibyo abanyagihugu biyumvira nca nugurura RPA cyangwa nugurura Ikiganiro hama niho ngira niha icyumviro cyuko ibintu biri mu gihugu aho numva iyo hari amaradiyo menshi naho ayegereye leta n'ategereye leta ni byiza yuko kwera urashobora kuva kure ku radiyo imwe ukamuka aja ku yindi ugasanga naho bavuze imwe bamwe bavuze inkuru imwe nyuma bamwe bahaye ijambo abari muri leta ugasanga ikindi kinyamakuru cyahaye ijambo abatavuga rumwe na leta bituma abantu bagira ati batahura icyo bamwe n'abandi biyumvira kuri iyo nkuru cyo tuma ari byiza yuko mu gihugu haba amaradiyo menshi ku buryo iradiyo imwe ihengamye nayo ihengamiye aha iyindi ikaba ihengamiye hariya mugabo bigatuma abanyagihugu bagira baronka inkuru bakaronka zivuye mu ntuze mu bice byose zivuye mu bantu yumvira ukuntu gutandukanye ku buryo umwe wese cyagira ati nanjye ndumva icyo ndihaye ndatahuye icyo ndagira icyo ntahura kuri iyo nkuru cyane ndayitahuye neza cyane ndashobora kubona icyo nokora kubera nashobora kuronka ibyiyumviro bitandukanye byerekeye iyo nkuru nicyo rero ko nicyo cyiza cyo kugira ibimenyeshamakuru byinshi ariko ndabyibaza nicyo navuga kuri icyo kimenyeshamakuru sinzi ko isa ufise icyo wokongera ko kuri ibyo nko mu munota umwe cyangwa uri munsi kugira ngo tujye ku gice cya nyuma kubona umwanya uratujanye hari icyo ufise wongera ko oya nibaza ko byinshi umutumire wacu Jamari yabivuze ntacu nakongera ko ego reka rero tujye mu kindi kibazo tujye ku kindi kibazo kijanye n'ibi twavuze bihari mu bijanye na politike ibijanye n'iby'amashirahamwe yigenga ibimenyeshamakuru ukuntu biriko biraba mu Burundi tugaca turaba n'ibintu bijanye n'ibiganiro hagati y'abanyepolitike ukuntu byagiye biragenda mwarabikurikiranye babo bakavuga yuko atabiganiro byabaye abandi bakavuga ati byarabaye mukabona ukuntu igice cya nyuma umuhuza yise igice cya nyuma cy'ibiganiro ukuntu cyagenze bamwe bitavye abandi ntibitaba mukaraba ukuntu bumenga ariko haravugwa ingwano ziko zirabera muri Kongo hagati y'abiyita ngo bagwanye ubutegetsi bw'Ibujumbura hanyuma abandi bakavuga bati ari abasirikare ba leta bagenda muri Kongo kuja kubagwanya hakacaba n'ibibazo biri hagati mu gihugu nyene mbega mubona
ibyo byose bizoshobora gutuma amatora yo mu 2020 aba amatora meza yemegwa na bose, abarundi, abanyepolitike hamwe n'amakungu. Reka nje kuri wewe Isa. Usanzwe iki kibazo cyanyuma ni kibazo kirimo ibice byinshi kigoye kwishura cyose bivanye n'umwanya kumbure muto bisigaranye, ariko ciye ku masonga. Ubwa mbere ni uko tubona ibiganiro hagati y'abarundi bitaba ibiganiro bishimishije bituma amahoro n'umutekano bishobora gusubira kuboneka ku butaka bw'Uburundi, bivanye cyane cyane no kungene leta y'Ubujumbura zifatamo ikima ikiganiro cya buri ikankira bene gihugu kuvugana ukuri kugira ngo igihugu kive mu kaga kirimo cogorore kije ku nzira y'amajyambere y'ibindi bihugu. Ibwo rero bamaze kwahira abene gihugu, kandi tuzi ko hari ibihumbi n'ibihumbagiza by'abarundi bari inyuma y'imbibe z'igihugu, berekana ko leta ata mugambi n'umwe ifitiye abanyagihugu. Hamaze kuba ata mugambi ifitiye abanyagihugu, n'ivyo vy'amatora ntivyoshoboka, kuko leta ijya mu matora ni leta yipfuriza iterambere abanyagihugu bayo, ivuga ati okay, reka tuje kuganwa n'abandi turebe ko abanyagihugu batwizigiye ivyo dukora bibanezera, ni twaba tudakora ibibanezera bazotora aho biyumvira bashobora guteza imbere igihugu barebye uko ibindi bihugu biriko batera imbere. Ico ni kimwe cerekana ko ibiganiro yari kuzoba inzira nziza yotuma Uburundi bugaruka ku nzira y'amajambere, Uburundi bugarukamwo amahoro n'umutekano, Uburundi kiba igihugu kigendwa. Uno munsi ko biri igihugu c'Uburundi kigendwa, nyene igihugu bwiyo nyene ntawe uzipa nyene igihugu, kuko umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu kugira ngo abaserukire aho badashoboye gushika mu makungu. Ni nacyo gituma bahitamwo uwo bibonamo, donc c'est le reflet du peuple. Umunyagihugu ni nk'uko ujya barundika imbere, ni nk'uko abagizwe bo bagiye imbere bose. Iyo rero uwo muntu adashaka kugenda kubaserukira amanama ba hirya no hino, urumva ko umutekano wiwe ntubukwiye, ntaba yizigiye abamutungira umutekano. Hanyuma rero ikijanye n'amatora biragoye cyane rwose, biragoye bivanye n'uko abo bohiganwa mu matora yabashize inyuma y'igihugu. Toute la position burundaise iri hanze inyuma y'igihugu, sinibuka kugira amatora yoshoboka. Kugira ngo ashoboke nuko bateza gutaha, kandi bagataha hakiri kare, kuko turegereje muri 2020 hanyuma hake nk'umwaka n'amezi kugira ngo habe déclenchement y'amatora. Ubwo rero kuva muri 2015 aho bantu abarundi bari kwitiramwo bakabatora nk'uko twabivuze, kuko niba basohoka imigambwe kuva 2015 bari na y'igihugu, leta nikomeza guhera ico gihe iriko iravuga kuri za radio twavuga niyo yonyene y'abakura y'ibikoresha mu kubwira abanyagihugu ko amahoro ahari, iterambere rihari, nta compte de pouvoir, nta compte information itanga ihari mu gihugu. Hanyuma rero abo bantu bamaze kugira igihugu bakabiba ijambo, niho hacavamo uko gushinga imigwi irwanya leta. Iyo migwi rero izokomeza ibaho, izo nyuma y'igihugu zobera no hagati mu gihugu, kubera iki ko leta ubwayo nyene ibahiye kubaha ijambo, kandi yariyo nzira y'amahoro n'umutekano, kandi nayo nzira amakungu ashira imbere kuriko umuheto. Baca bavuga ati ko batwimye ijambo, bakaba banzi ko tuvugana turi abarundi co kimwe nabo, reka duhitemo iyindi nzira ishobora kudutuma dusubira mu gihugu catwiyarutse. Ubwo rero biragaragara neza ko abo bantu iyo nzira bahisemo, kuko tugize iminsi muri iyo minsi twumva ko imirwano iriko irabera hakurya y'imbibe z'igihugu. Leta yaravyerekanye biciye muri minisitiri wayo aregiye mu Burundi, avuga yuko bumvikanye na leta yindi irimo abo bantu ko imbera mu gihugu atazobyihanganira, kuko abahungu bari umutekano bava aho hantu bazobasangayo. Ivyo vyarakozwe rero, biriko birakogwa. Ico cyerekana neza ko umutekano dukwiye mu gihugu, amahoro n'umutekano dukwiye mu gihugu. Hanyuma nayo matora nyene turiko tuvuga nayo adashoboka, kubera ko bashobora kuza kuyatoba. Hanyuma leta nayo ubwa ndabona ko akanya kariko karatujana. Jean Marie ari ku murongo,
sinzi ko ashobora kuvuga nawe nyene mu kanya gatoya nk'iminota itarenga 2 canke 2 n'igice. Bo ego ibyo isavuze ndabigikiye biraboneka yuko mu ntuze leta itashatse ko itagiye mu biro byari bitekanije kuba ibya nyuma kugira ngo bagira ati tugire abatavuga rumwe na leta bari hanze bahunze igihugu bagira ati turumvikanye na leta kugira ngo tugire twumvikanye kugira ngo bose bashobora gutaha bashobora gutegurira amatora bari kumwe mu ntuze muri mu gihugu mugabo leta ntiyitavye ivyo biganiye kubera yavuze yuko igira iti twe ikishaka abantu bari muri leta icyo bashaka ni ukugumya ubutegetsi bagira ati niyo twagira niyo twareka abo bantu bahunze bakagaruka bazoteza kuba bareka bagakorera mu gihugu bakiyamamaza nabo bisanzuye ntituzi yuko niyo twabareka ubwo butegetsi dufite tuzobuguma none aracagira ati niho ubona ivyo biganiro batavyitavye kandi ivyo biganiro batavyitavye umva nabo abo bari hanze ntibashobora gutaha hari impunzi nyinshi ziri hanze zidashobora gutaha hari abantu benshi bari mu ntuze bari muri prison nabo kandi bahuga ivya politiki nabo kugira ngo amatora ashobora kuba neza nuko abantu bose bashobora kuba mu gihugu bagira ati turaryohewe no kuba mu gihugu bose bafise liberté yuko baka igihugu noneho si musanze igihambaye cyane amatora gusa mu Burundi nuko abarundi basubira bagasubiza hamwe uburundi bugasubira bukaba igihugu abantu bose bagira ati turaryohewe kuba mu Burundi turaryohewe kuba abarundi bakatuvuga neza mu ntuze mu makuzi mugabo turazi yuko kuva mu 2015 abandi benshi bahunze benshi bariko baratotezwa kubera bari biyamirije umukuru w'igihugu yashaka ikingo cya gatatu kandi atabirekuriwe n'amategeko ubu rero ntituzi ntawuzi neza ikizokurikira niyo intuze leta yagumye yakaje kuja mu biganiro kenshi barabonye yuko iyo hari abantu benshi bahunze bari hanze bagira ati bari mu makambi y'impunzi bagira ati ntacyo ducera kandi ntidushobora kuguma tuba mu ntuze mu makambi y'impunzi kandi dufise igihugu natwe tuza kubamo mu mahoro niyo kenshi haca havamo imigwi bakagira ati reka dufate ibigwanisho natwe duze gufata igihugu kandi twabonye yuko kenshi birafata umwanya munini cyane mugabo barateba bakabishikako utuvuga yuko iyo migwi y'abagwanyi iri mu ntuze nikomeye cyane mugabo niyo babamanye babima ijambo bakagira bakabona abo abatavuga mu leta bari hanze bakabona ati ntidushaka gusubira mu Burundi tubwirana ibiganiro na leta ko leta idashaka ibiganiro niho uzosanga benshi bashobora gutora inzira y'ibigwanisho kugira ngo bashobora gusubira mu gihugu iyo ni inzira bashobora gutora mugabo si byiza cyane ku gihugu kubera iyo abantu bariko baragwana n'abantu bishwa n'abantu barapfa amahanga bagaseseka nta muntu musaza yashaka yuko hashobora gushika amaraso mu gihugu abantu benshi barapfuye kuva igihugu cikubukira hari hakeneye yuko hari hakeneye igeze yuko igihugu kironka amahoro ni navyo yuko amashyirahamwe ya East African Community Union Africaine za ONU zigira abarundi yaba leta batavuga rumwe ati imana yimuganira kwera iyo batabaje kubandanya baganira abacha bafata intuze bafata inzira yuko inzira y'inguvu no gusesa amaraso kandi ari inzira itarikenewe cyane bonibaza yuko nabi takonze yuko ibiganiro bizotinda bibe kubera nta yindi nzira iriho mu gihugu yuko abantu babana neza mu gihugu barashobora kuganira rero birashobora guteba mugabo bizoteba biba nico je ndabyumvira nivyo
akanya rero karaduheranye reka tushimire Isa ndi mu Rwanko mwe mashoboye kwitaba ikiganiro cyacu. Nanjye ndabashimiye kuba mwatwakuye mukaduha ijambo, turizera ko muzokomeza muduha ijambo kugira ngo dushobore gushikiriza ivyiyumviro vyacu. Murakoze. Yego cyane tuzobigira. Namwe Jean Marie turabashimiye, mwe twabavyongera mukiryamye hiwanyu muri Mali. Turabashimiye cyane. Yego turashimye ko namashoboye kuduha ijambo tukavuga icyo tuyumvira ku gihugu. Turashimira n'abatwumvirije, tukifuza yuko igihugu cyacu cyoronka amahoro, abantu bose bakaba mu gihugu bisanzuye. Yego murakoze. Nshuti na mu bagenzi rero muriko murakurikiranira iki kiganiro kibiriraho ku mihora yacu yo ku buhinga ngurukana bimenyi. Turabashimiye, tuzosubira rero ku munsi wa gatandatu kandi mu kindi kiganiro, nuko umugire ibihe byiza. Murakoze.